Chuti mwese muriko muradukurikira turabahaye ikaze mu kiganiro intwaro nziza mukaba mugitegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano mu gihe igihugu cacu c'u Burundi kiriko kiritegurira kwinjiranye zina muri yandinganizo shasha y'ingene intara amakomine amazone imitumba canke amakaritiye bitunganijwe mu ntumbero y'ukwegereza ubutegetsi abene gihugu aho imirimo yose yahora irangurirwa mu makomine izorangurirwa mu mazone kugira ngo bapfunyirize urugendo abene gihugu abo mu gisata kijeje kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bakaba baragendeye intara ya Ngozi neza na neza mu gisata kijejwe ivy'inzandiko ndangamuntu kugira birabire ingene ibikorwa vyo muri ico gisata birangurwa. Umuhanuzi wa buramatari ajejwe ivy'iterambere mu ntara ya Ngozi Innocent Nzopfubusa yatumenyesheje ko mu gisata kijejwe ivy'inzandiko ndangamuntu ko atabibazo bikunze kwibonekeza ngo n'ababitura bose baratunganirizwa ukuri kwamye. Mu ntara Ngozi kubijanye n'ico gisata nibaza nta kibazo na kimwe gihari kubera ko abo bitura bose barakigwa guhera mu makomine murabizi yuko ariho ico gisata gikorera bwa mbere ariko niyo habaye ikindi kibazo kijanye n'amateko cyangwa n'amakenga baca bitura igisata kibijejwe ku ntara kugira ngo nimba hari ingorane canke udatahura kumwe bashobore kubafasha. Ico nta kibazo gihari rero muri ico gisata na kimwe. Ngo abene gihugu bo mu ntara ya Ngozi barahurumbira cane ico gisata ngo kuko abajeje intwaro bose kuva ku rwego rwo hasi baguma bahimiriza abene gihugu kwamana ntaryo bitura igisata c'inzandiko ndangamuntu kimwe twita etat civile mu rurimi rw'igifaransa. Ngira ngo uno munsi imbere yo kumva yuko nababwiye akajambo nuko ntibaza ko bagihari ahubwo usanga ahubwo bashaka no kuza kwitura ico gisata n'imyaka itaragera kuko guhera ku bucimbi mbere kuri ba nyumba 10 kuduga gushika ku rwego rw'intara imisi yose haraba amanama kundwi mu byo bababwira babahimiriza ibyo babirimo kugira ngo umurundi wese ashobore kuba ahari kandi azwi kandi ku by'ukuri ibyo bisata sinibaza ko mu ntara ya Ngozi ho bari abantu twobwira tuti ni mugende kwitura ibyo bisata kubera nababwiye ahubwo harabo dusubiza n'inyuma kubera baje kwiyandikisha batanakwiza n'imyaka ariko ku bandi bamwe cyane kwaba twizo ko barakora banaho nikora ari gihe batinya kuza kubera ko bavuga ko ata mafaranga bafise canke iki abo twama turabwira imisi yose yuko uzoba abikeneye aza akitura intwaro guhera mutumba muri zone cyangwa muri commune hanyuma ico kibazo bakakimufashamwo naho ubwo buryo batabufise mu mufuki wiwe. Ngo bariteguriye impinduka muri ico gisata c'inzandiko ndangamuntu kuko bagiye kwinjira mu ntara shasha yagutse ya Butanyerera ngo abene gihugu bose barazi neza imigwa mikuru y'amakomine mashasha bagiye kwegukira. Aho tudababwiye yuko mu makomine imisi yose ku munsi wa mbere bisibiye kwa kabiri amakomine yose agirisha inama havugwamo byose n'umutekano n'ibyo byo kwiyandikisha muri ico gisata
uno munsi rero naho intara z'isoko zagabanutse abari aho bahora baba n'ubundi niho baba rero abantu basanzwe bamenyereye barazi yuko tugiye kwinjira mu ntara zagutse kandi bose barabibwiwe bose barazi imigwa mikuru y'ikomine bagiye kwegukira guhera ku bana no mu mashuri barabizi yuko iyi komine yagutse umugwa wayo ari ngaho ariho bazoza kwitura ku bijyanye no kwiyandikisha canke no kwitura izindi nzego zose zo mu komine rero nta giturumbuka kirimwo kuko mu ntara yose turetse ibyo wumva ku iradiyo nabwiye yuko mu manama aba arayabera mu makomine n'abera ku mitumba n'abera mbe no mu ntara uko mu makomine batuma ko abakuru b'ibitumba iminsi yose ku munsi wa mbere ariko no mu ntara haraba amanama buri amatara gatuma ko ba musitanteri n'abajejwe umutekano n'abajejwe ubuzi bwa leta kugira ngo babahimirize bose abantu bamenye igihe tugiye kujamwo kuko ubu nta gishasha kirimo bose barazi ku mugwa ku ikomine yagutse n'uyu kandi nibaza yuko bose bayiteguye kuzoza kwitura ibisata bitandukanye aho bizoba bikorera ku makomine yagutse ndetse no ku ntara yagutse ariko kandi muri ico gisata c'inzandiko ndangamuntu arico etat civile muri bw'ifaransa aho mu ntara ya Ngozi ngo haracibonekeza intambamyi zifatiye ku kubura ibikoresho bikwiye intambamyi ntizibura kubera ko uno munsi murabona yuko kwandika uno munsi birasaba yuko hariho nk'ibikoresho bwa mbere ibikoresho byo kwandikamo hanyuma kandi murabona ko uno munsi mu gihe turimo haba hakeneye kwandika ukoresheje izi mashini zihari z'uno munsi kandi izo mashini zikaba zategereza kuba zifise ibintu ndabivuga mu gifaransa bya rezo iyi rero irakunda kubura aba n'ingorane z'amatara uno munsi ku buryo usanga bigoye kwandika iminsi yose kuva aho umuntu aziwe cumwandika cyane nk'ubushaka kuraba nk'ibyo mu ikomine yaba ashobora kubiraba uri mu ntara ukabona ibyo mu ikomine utagenze kujayo impapuro ni byiza kuzandika mu bitabo n'ibyo no kubyandikamo ni byiza mugabo ibitabo birashobora guhura n'isanganya mugabo ufise ahandi wabibitse mu mashini za ordinateur usanga bifasha hanyuma kugira ngo umuntu amenye neza yuko abanditswe mu ikomine banditswe mu mategeko byategereza kuba ku buryo umuntu ashobora kubikurikirana aho ari hose ariko rero urumva cyari izo ntambamyi z'uko ibikoresho ari bike kandi bitariko birajana n'igihe kandi ugasanga rero n'abariko barandika kubera hari ibintu bishasha bije bategerezwa kuronka ubumenyi bujanye no kumenya ukuntu bandika muri ico gisata ku mwanya bakaza barakarihiza ubwenge. Anje Nadeje Uwimana akaba ari umuhanuzi wa musitanteri wa komine Ngozi mu vyajejwe harimwo amategeko intwaro n'imibano nawe yaratumenyesheje ko igisata c'inzandiko ndangamuntu gitunganijwe muri rusangi yongera amenyesha ko ico gisata arico kigize umutima wa komine. Muri rusangi iki gisata ni gisata kirimwo imico myinshi nk'uko bagiye barabibabwira aho haba iyandikwa ry'abana ubugeni abapfuye n'amahokonesanse nkubure n'ibindi rero ni gisata kiribitse byinshi twavuga ko ari nk'umutima wa komine
rero muri ico gisata intambamyi nk'uko muzivuze ntizibuze ariko kandi ni byiza turabifise kandi turabishima. Leta yari yategekanije baraduha intonzenya imashini nyabwonko zizufasha kugira amahojesema y'abana automatique ku buryo umwana bishitse akaza kurondera iki canke kiriya dushobora guca tumubona vyoroshe. Mugabo kandi kuva mu 81 hariho abagiye barandikwa bitaraja mu mamashini biri mu bitabo. Rero abo bantu iyo turavye ingene hagera igihe tukarondera nk'abana ugasanga hariho nk'uwubuze bivanye no kwibagira ko umuvyeyi aho umwana yoba yaravukiye bikunze nkumbure kuko wosanga bisavye uburyo bwinshi kugira ayo maenregistrement yose ku mazone yose canke no mu yandi makomine ndibaza baba barabifise. Rero bisaba uburyo bunini kugira ngo dushobore bose kubashira mu mashini na cyane cyane kusanga abakozi ba commune ari bake kandi baguma bakira n'abandi badashobora kugira izo enregistrement. Rero umunsi nkumbure vyakunze commune karonka uburyo canke karonka ubufasha kanaka bizoba vyiza duciye tugira izo enregistrement z'abo bantu bo kuva muri 81 gushika muri iki kiringo tugezemo. Ico rero co baciza gusumba kandi murumva ko gica kiba n'intambamye mu mwanya tuba tutarabikora. Na cane cane ko bana babwiye ko hari igihe bishika ugasanga nk'ibipapuro biratabutse canke nta nuwomenya burya impapuro zigira amasanganya menshi ariko mu mashini iyo vyabitswe biba ari ubutungane. Muti mbega none muri iyo komine ya Ngozi bikuru bimaze kurangurwa birata nibiyihe? Mwarimu tubajije muti ni giki mwishima nkumbure. Ico twishima ko twebwe twarashoboye kuba nkuko mwagiye murabibona ko biri ku rutonde burya izone yose irabitse mu bitabo. Iyo rero bishitse turiko turabigira biroroha guca utoramwo kamwe kugira ngo ushobore kuronka umwana uyu canke uriya abaje kurondera ivyiwe. Okubakira naho mwashoboye kuganira n'ababaye bashitse ngaha turagerageza ko dushoboye kugira ngo dushobore kubakira neza tubatunganirize ku cumi umwe wese abaje asaba. Nkuko rero mwagiye muravyumva hariho aho vyashobora gushika ugasanga umwe kubera yazanye ibyangombwa bidakwiriye ntidushoboye guca atumwakira kuko tudashobora guca tubimuronkera. Na cane cane abo mwagiye murabona usanga kugira ngo yandikwe tumusaba agapapuro yakuye kwa muganga kugira ngo dushobore kuronka izina ryiwe bwite n'amazina y'abavyeyi. Ikindi kiriko kiribonekeza akenshi abavyeyi abagabo cane cane biraboneka ko hariho abagenda gupagasa ugasanga yasize umugore mu nzu bataraganye. Iyo rero bishitse uwo muntu agashika ngaha umwana wiwe biramugora kugira ngo tumwandikishe kugira ngo bamwandikishe kuko kurise kubera sataba hari kandi bataba bararaganye. Na cane cane ko tudashobora kwemerera uwo muvyeyi ko tumwandika ko kubera umwana yemerwa nasi. Muri ico gihe rero turasaba abagabo dusaba leta na twebwe nyene kugira ngo dufashe guhimiriza kugira ngo abagabo benshi bagerageze kubakana n'abakenyezi babo biciye mu mategeko kugira gutyo bishitse agafatirwa bakibaruka umwana ashobore kuronka uburenganzira bwiwe vyoroshe biciye kuri uwo muvyeyi bubatse biciye mu mategeko. Ubusanzwe ahagarariye igisata c'inzandiko ndangamuntu muri komine ya Ngozi Ndagijimana Claude nawe nyene yaratumenyesheje ko hacibonekeza intambamye muri ico gisata c'inzandiko ndangamuntu ngo nubwo bamaze kuronka amamashini nyabwonko abafasha mu kurangura akazi kabo ka misi yose. Mwavuze ko kijanye n'ishingurwa ry'ibikoresho dukoresha ngaha kugira ngo murabibona ko aya makese yose nayuzuye ibitabo dusanzwe dukoresha hano. Igitabo cyose kirafise ingene tugishingura twisunze umwaka cakorewemo. Murabibona ko ngaha tugenda tunavyandika ko kugira ngo
n'uwoza wese asanzwe adakorera ngaha abone ingene ibintu bishingura. Ariko rero intambamye twovuga ibitabo dusanzwe dukoresha ndavuga ko ari ibitabo bitameze neza, kuko hari igitabo dushobora gukoresha kikiri gishasha nyene ugasanga cararukutse, twisunze nk'ibi bifukisho mubona ngaha ugasanga biriko birarukuka bikiri bishasha. Muri ico turagira intambamye zijanye no kubishingura, ariko aha nyene nkuko mubona dukorana tutari bake, turaje inama n'ingingo z'ingene dushobora kubifasha, tukabiha ubufasha bwo kubiha ubundi bufasha. Nk'ibi byose mubona ngaha, ibi n'ibitabo byari byaratabutse, ariko twagiye turiga ingene dushobora kubihoma tugashirako igifukisho kugira ngo amadokima abandanye abitswe neza. Turafise amamashini, ariko ntitwovuga ko amadone yose ari mu mashini. Hariho amadone amwe ataraja mu mashini bivanye n'ubwishi bw'ibikorwa biri ngaha. Kuva muri za 81 murabona ko tumaze kwakira ibitabo byinshi gose. Kuvuga rero ngo tubishire mu mashini, turasaba leta ubufasha kugira ngo umwene gihugu aje ntashobore kurondera cyangombwa ngo akibura, kuko aha nk'abakozi dusanzwe dukorana ngaha novuga ko tuhakura uburuhe bukomeye, kuko turakora. Hari igihe umwene gihugu aza akavuga ati narandikishije umwana, akavuga ngo namwandikishije umwaka uyu, mugabo twahiga kubera aja bivuga ku munwa tugasanga turiko turabibura. Nivyo hariho ibimaze gushigwa mu mashini, ariko murumva ko atari vyose. Ico kintu turagisabira rero ubufasha kugira ngo leta nayizi iraye ico yokidufasha maze aya madone yose ashobore gushigwa mu mashini. Aha twabamenyesha ko twashoboye no kuganira n'abene gihugu bari baje kwitura ico gisata c'inzandiko ndangamuntu, aho mbere baronkejwe n'akanya ko gushikiriza ibibazo vyabo, eka ndetse bongera barashikiriza n'intererano zabo kugira ngo ico gisata c'inzandiko ndangamuntu kibandanye kubatunganiriza atantambamye. Urabona turaza guhiga impapuro z'amavuka z'abana ngaha ku ikomine, hanyuma urabona hari igihe tuvuga izina hajya twandikisha umwana bakaca bandika indome zidahwanye n'ibyo nuko izina ryandikwa. Hanyuma rero tuje ngaha impapuro kubera abana bateye mu w'icenda canke nko mu w'icumi na kangahe bagira baronke urupapuro rw'amavuko, bigaca bisaba yuko batusubiza ngaha ngo izina ntibisa n'iriri hariya. Sinzi rero nk'ukuntu boza baratubwira kubera usanga bitugora cyane. Twavuga ati izina ry'umwana ryandikwa nk'uku, bakaca batubwira nk'uko twaryandikishije ubwa mbere, nuko abana baba bari ku mabereti. Nico nashaka kuvuga. Jean Dodi, kuvuga ku bice bonye cyo kwandikisha abana ni byiza cyane, kuko iyo umaze gukura hari ukuntu ushobora kuja kubaza ati mbe amazina yanje ninde. Jaje banyita Twizeyimana Jean Dodi, mugana agiye kubimenya nkuze. Maze kubimenya nkuze, jewe muhira bamamagara Wizeyimana Jean Dodi, mugabo muri komine handitse Twizeyimana Jean Dodi. Burya naje byarangoye cyane kugira ngo shobore kuronka umwirondoro w'iwanje, bivanye nuko kuntu muhira nakuze bamamagara Wizeyimana Jean Dodi. Naje kwishura nkagenda nandika ngo Wizeyimana Jean Dodi, kandi niyitwa muri komine Twizeyimana Jean Dodi. Bo tugiye kugaruka rero mu bunyarutsi noterera iki, naje kwandikisha umwana ndamwita Irishuragati, baca bandika D imwe na Y, kumbe ni Irishuragati avec double D. Niko je nabishaka. No kuvuga abantu baza kwandikisha abana boza baraza ku gapapuro banditseko uko bifuza kwa abana abo bandiko, kugira ngo nababana babo baze babereke uko izina ryanditswe bica bihura n'ivyo byanditse muri komine. Ko je wari karandika yandika ndorera cyane mubwira ati mpindurira ongirire double D, cyandika Gati avec double D. Byo rero biba byiza cyane yuko uje kwandikisha umwana yozazanye agapapuro kanditseko uko yifuza ko umwana yandika. Ico nagomba guterera.
Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Ngozi mu vyajejwe harimwo amategeko, intwaro n'imibano, akaba yaciye yishura ku bibazo abenegihugu bari bahejeje kubaza, yongera atanga n'umuco. Kuvuga nico gutuma umuvyeyi bariko barandika umwana bagusaba kuraba iyo utazi gusoma mukagerageza gufashanya n'uri kwa aramukwandikira kugira ngo ntihabe kwihenda. Iyo habaye kwihenda kijya bitabo ntibafutama. Nico gutuma kenshi duca tubatuma decision kugira ngo baduhe uburenganzira bwo kumuhindurira tumwandikire ibimeze neza. Kenshi rero umwene gihugu hari gihaca abona umenga arajuragiritse ariko amategeko ariko abivuga. Kandi ndizigira nkumbure ntashidikanya iyo mugiye mu ntara barabakira neza. Cerekana ko babakira neza n'amadecision aca anyaruka. Agaca ashika ngaha bagaca babatunganira. Iyo rero iyo decision itabonetse umwana tuba tumugiriye nabi. Kuko iyo hageze amashure yiwe akayamara akarondera nka acte de naissance canke ikindi urumva ko ya diplome jiwe bica bibi bitandukanye. Rero kenshi ko turumva ko ari bajyabereye ku muvyeyi nyene ataravye kubera hari amazina tuvuga ugasanga umuvyeyi uko yari abwira umwana ati witwa nkuko yaravuze ati Danela, umwana yashika kwishura umuyobozi akandika Danela ugasanga umuyobozi yanditse na L zibiri ngaha naho umuvyeyi yandikishije na L imwe. Urumva ikosa rero ugasanga ryagumye rigenda kubera umuvyeyi atatoye X ku mwanya ngo atware kw'ishure barabire kuri X. Rero gutyo ko uburenganzira nyene amategeko ahari kugira ngo aje mu ngiro urumva ibyo kw'ishure ntivyoza gufuta ivyo mu buyoya biri mu bitabo leta yo tuduhana. Nico gutuma duca tubasaba irya decision kubananiza ariko ni kugira ngo tubatunganirize neza umwana nawe ntitumushire mu ngorane ngo amaze gukura bize bimugore nkumbure mutagihari canke nyene ageze kurondera agapapuro kamujana ku kazi. No sukuba rero tuko bagambaniye ahubwo tuba dushaka tubagirire neza. Kenshi iyo umuvyeyi aje kwandikisha umwana bwa mbere yaraza akavuga izina gusa nk'ubu akavuga ati umwana yitwa naka ugasanga mu nyandiko urumva nk'ubu je nitwa nk'Angele nk'akarorero hari gihangere usanga mbere Angele riroroshe dufate Danela nyene hariho abantu Danela yandika kuri L imwe n'abandi yandika L zibiri urumva bivanye n'igifaransa nakawo ngaha agirisha nuwa hari yagirisha ugasanga banditse bidasi. Nico gituma naye ndababwiye umuvyeyi asabwa gutora ajanye umwana kw'ishuri. Ubu barabikosoye ubu amashure niko abikorera ko twaciye tubivugana azane atore extra ngaha kubera yaba yamwandikishije aruruyoye agenda atwaye extra kw'ishure barabire ku rupapuro rw'amavuko. Ikindi twaciye dukosora ubu duca tubasaba iyo yagiye kwa muganga hariho agapapuro baba biti igipande baba banditse ko amazina y'umwana amazina y'abavyeyi se na nyina. Ako rero kenshi duca tukabasaba kugira ngo bakarabire ko ngaha mu bitabo ndangamuntu kugira ngo habe kutandika ikosa. Kenshi rero abavyeyi hariho abazi kwandika hariho abazi kwandika no gusoma hariho n'abatabizi. Ubutabizi rero tumuhimiriza duciye ku batware bahimirizwa ko ariko arandikisha umwana iryo zina nukuvuga ajyandikishije ariko ararivuga bamwereka baca bamwandikira kuri iyo volume bakamwandikira ati burya umwana ryandikuko bakumvirizanya. Gutyo rero kubera umuvyeyi atazi kwandika urumva twari ivyanditse iyo adatwaye ivyanditse akaja ku umuyobozi akamwakira. Hari igihe rero usabwa habaye uko kutamenya kumwe. Iyo rero ashitse ngaha vyaramaze kuburumva umwana yavutse yagiye mu wa mbere mu wa kabiri gushika mu w'icenda vyandika uko nyene kw'ishuri agakorana yako ko umva hari igihe biba vyamaze gushika Bujumbura. Ugasanga rero umuvyeyi kugira ngo ntananirwe ngo aje Bujumbura kuja kubihinduza muri ministeri ya education duca turaba ari nkako ka L kugira ngo agahindurire ngaha iyo atari izina ry'ikirundi agahindurire ngaha mu ntara. Kuko rero vya bitabo twebwe twahejeje kwandika nta burenganzira dufise bwo gufuta kugira ngo dufute kugira ngo duhindure ikintu cyose canditse muri ico gitabo bidusaba ko baduha ya decision baduha bwa burenganzira bwo gushobora kubihindura. Rero iyo umuvyeyi yaciye ashika ico gihe bica bigenduka mugabo kandi urumva ko bitaba bigize gute ntibiba bituvuye kandi n'umuvyeyi hari igihe biba bivuye kutamenya. Abize rero bazi gusoma no kwandika kenshi tuca tubasaba uri kurandika kuko muba muri kumwe bagakurikirana bakaraba ko atakosa ari baho.
Nshuti mwese mwariko muradukurikira, aha niho dusozerereye ikiganiro intwaro nziza, mukaba mwari mwagiteguriwe n'igisata kijeje kumenyesha makuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Yemwe murazi Uburundi cibare cacu, ima mwibahari nini, umutima wagutse n'abantu b'abagabo, imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga, imibande yose intungamahagara, wabubonye rimwe agenda atamacumu.